nta munyamahanga arekuriwe kuba mu gihugu c'u Burundi adakwije impapuro zisabwa n'amategeko. Ibi rero bigashikirizwa na Isidori Ntirampeba, umunyamabanga ntayegayezwa mu Bushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Aha rero hakaba hari mu nama yari agiranye n'abaserukira ibihugu vyabo baba mu gihugu c'u Burundi. Tumwumvirize. Twabwiye rero yuko ibijanye n'amatora biriko birategurwa neza, intambwe ziriko zirategwa kandi umugambi ugeze kure, kuko umugwi w'igihugu ujeje gutunganya mu matora ubu uriko ushiraho iyindi migwi hariya mu ntara barahejeje no kurahira bararahiye. Turababwira yuko ubu bageze mu makomine kandi ibintu biriko biragenda neza, tukaba twabijeje yuko amatora y'umwaka w'2020 rero azoba amatora meza cane, azoba mu mutekano ntangere, azoba mu kwishira no kwizana kw'abazoba bayarimwo. Mbere tuca turabibutsa yuko kubera ko hariho abarundi bamwe batari bashoboye kwiyandikisha muri ayo matora kugira bazoje mu matora igihe vyakorwa mu 2018 igihe haba amatora y'ibwizwa shingiro. Ubu wa mugwi w'igihugu jeje amatora watanze akaryo kuri abo batashoboye kwiyandikisha kandi bakwije ibisabwa ko nabo biyandikisha kugira ngo baze bitabira ayo matora nk'abandi barundi. Ivyo rero bikaba vyatuma hanini nuko bwa mbere ho murazi ko hari abarundi bariko baratahuka, abo nabo igihe abandi biyandikisha muri 2018 bose ho bari mugabo ko batashe barakeneye kwitabira ayo matora, mbere bibaye ngombwa no kwitoza. Ari naco gituma ubwo burenganzira bategezwa kubuhabwa. Hariho n'abandi barundi basanzwe baba mu mahanga nkumbure batari biyandikishije kumva zitabavuyeko, mugabo ari abarundi atari impunzi bafise ivyo bakora mu mahanga, abo nabo nyene uburyo bw'uko bo kwiyandikisha bukaba buriko burihwezwa kandi ayo mahirwe bazoyahabwa. Ivyo rero vy'amatora tubivuyeko, twaciye tuvuga ivyo bisanzwe bijanye, kuko amatora kugira ngo abe meza haba hari umutekano mwiza mu gihugu. Twababwiye vy'ukuri yuko umutekano mu gihugu ari mwiza, igihugu cose abantu bakora ingendo ijoro n'umutaga, atawandya wangura, ataguke baguzwa. Mbere duca turanabasaba ko boba ivyabo nabo nyene, kuko kubwira ivy'umutekano abantu dusanzwe turi kumwe ngaha atabwoba bafise, atakibahungabanya. Twabasabye ahubwo kugira umwete no kurinduka, bakabibwira amareta baserukira, bakabibwira ivyicaro bikuru vy'amashirahamwe mpuzamakungu yabarungitse ko ngaha ata kibazo na kimwe c'umutekano gihari. Ni ukuvuga mu majambo make twabasavye ko mu maraporo bagira boza baratanga amaraporo y'ukuri. Ukeneye inkuru y'imvaho akayibaza isoko ribifitiye ububasha kandi azi neza ko ritamuha ibinyoma. Isoko naryo bwa mbere ni leta, mugabo n'abatari muri leta wo baza wese afise urukundo kwa kino gihugu aravuga yuko vy'ukuri Uburundi wifashe neza, umutekano wifashe neza, amahoro yifashe neza. Kubera iyo mvo rero amatora nta mvo nimwe tubona yotuma abantu bagira ubwoba bazogenda nabi. Ivyo vyama bijanye. Hanyuma kandi twavuze ibintu bimwe bijanye n'ivy'imigenderanire, turongera turiyamiriza imbere yabo ya raporo y'irementanya iheruka gusohorwa na wa mugwi bamwe biyita ngo nabahinga ngo bishami ryawe nirijejwe ngo hagati y'akazi na muntu. Turabereka ngene ari gitangaza kubona bavuga bijya batanaje kubiraba, mugabo umwe mu vyegera vy'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu umupfasoni Keita yaje akaganira n'abarundi b'imihingo yose, abarundi bo mu migwi yose igize igihugu, abagize leta, abanyagihugu, abagize amashirahamwe yigenga, abanyamigambwe, harimo uri ku butegetsi niyo abatari ku butegetsi mugabo babwifuza. Abo bose baramubwira uko igihugu cyifashe, acaragenda arandika raporo atanahamwe hengami yemeza ko Burundi ari nyabagendwa. Turanabibutsa ko uwo mupfasoni amaze kuvugishwa kuri kwatangaje benshi uko raporo yiwe yasohokera imwe niyo y'ibinyoma byabajya abandi bita bahinga. Uwo mupfasoni atahingishanije ahubwo guca yitabira ubutumire bwa nyine cyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu muri rya koraniro ry'abakenyezi b'indongozi ryahuza abakenyezi bakomeye cyane baturutse mu mihingo yose y'isi. Nawe yaciye yigarukira
ararijamwe iryo koraniro iyo yagiye abonye akanenge k'umutekano ntiyagenda agarutse muri iryo koraniro mugabo yaciye aza arifatanya n'abandi bakenyezi bavuye mu mihingo yose y'isi bijya rero tukabasaba yuko biza birabakarorero kuri abo baba bagenzwa n'akandi kuko bavuga ibinyoma batabivuga Burundi burababona Burundi burahagaze abanyagihugu b'u Burundi barafashe ingingo yo gufata mu minwe kazoza kabo ivyo rero bikaba bituma atakintu na kimwe gishobora kubasamaza hanyuma twavuze rero nibijanye n'ibikorwa byacu bya misi yose ingene dukorana nabo ingene bakorana na leta aho rimwe na rimwe usanga hari utugorane mugabo tukagerageza tugatorera umuti hamwe aha twaciye tubavunira akagohe turababwira yuko hari igipolisi cy'u Burundi n'abajejwe imbibe bamazemo iminsi cyo gusuzuma neza abanyamahanga babangaha kuko murazi ko igihugu cyose gifite amategeko akigenga kandi kuba mu gihugu ni nyabagendwa Uburundi burahimbaye abaje ngaha benshi ntibifuza gusubira inyuma kuko barahagomwa cyane ubu muri kino gihe cy'amahoro n'umutekano mugabo niyo bahagomwe bisaba ko bahaba mu buryo buhuye n'amategeko bakubahiriza amategeko iyo rero batubahirije amategeko za nzego za leta zibijejwe zigakora akazi kazo si byiza ko abantu ariho baca bikangura bakavuza bagatera kamo ngo tabara nk'uko umenga leta yo birikira hohotera abana bariya kandi iriko ishira mu ngiro amategeko kuko burya kugira ngo igihugu gitekane kugira ngo igihugu kimere neza kugira ngo abene igihugu bagire discipline baba barundi canke abanyamahanga nuko amategeko ahari yubahirizwa ivyo tubivuze kubera ko hari abamaze iminsi bari muri ivyo bibazo nk'abanyekongo bamwe ngo n'abanyeshuri abandi n'abanyagihugu bahisemo kuba ngaha mugabo leta inzego za leta zibijejwe zimaze kubona ingene ubwinshi bwabo buteye amakenga biturutse ku kutagira ivyangombwa babasavye muri leta tubasaba ko bubahiriza ayo mategeko nta n'ikindi bazana izo mpapuro zituma baba ngaha mu buryo buhuye n'amategeko hanyuma bace biraramangira inezerererwe irira umukeke iryoherererwe mu bibanza vy'iratiro n'ibibanza vyo kwinezereza kuko Burundi burahimbaye sindababesha ivyo rero ako kamo ntikaraba abanyekongo gusa karaba abene igihugu b'ibihugu bibanyi byose n'ibitari bibanyi imbere bari kure baba bari ngaha badakwije ibyangombwa twababwiye yuko twebwe muri leta inzego zibijejwe zitegeze gukora akazi kazo kugira ngo amatora y'umwaka uza agende neza dutegeza kwihweza utunenge twose twahava dutosekaza umugambi w'amatora mbere bigatosekaza n'umutekano w'abene igihugu n'ahatobaye amatora niyo rero yo umuzungu yaje ngaha aje gukora mu mashirahamwe hanyuma ya visa yiwe igahera ya kontra yiwe yarafise muri rya shirahamwe igahera akaba yarago mu Burundi akifuza kwigumira hano nukuri ntawe umwirukanye mugabo ni narabe icyo amategeko avuga hanyuma yubahiriza amategeko hanyuma yibere ngaha nta wanka bashitsi ashobora kuba yaje akora mu mashirahamwe hanyuma agaca yifuza gushinga umutahe n'umugambi biteza imbere igihugu n'abene igihugu b'u Burundi ivyo navyo ntawe utobishima mugabe ico cose kije kinyuranye n'amategeko gisha gitera amakenga ibi nivyo ahanini twayaze ko hanyuma duca dusozera twemeranije ko umwe wese ku ruhande rwiwe agiye gukora uko ashoboye kugira ngo bene utwo tunenge dushobora gutosekaza ibikorwa byacu mu migenderanire dutoregwe umuti amazi atarinze kugira gute atarinze kurenga inkombe badusavye kugwiza bene izi nama ico bakidusavye kandi twacakiriye nka nkama na cane cane dufatiye ku bihe bya politike igihugu kirimwo twabemereye ko aya manama tuzoyagwiza nabo batwemerera ko bazoyitaba atagahigihigi ahanini nivyo ibisigaye nivyo nababwiye